Kw'igenekerezo rya 11 Nzero uno mwaka Inama Nkenguzamateka yaratunganije urugendo ku mitumba ya Mashitsi na Mutobo yo muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, aho abakenguzamateka bari bagiye kuraba ibinogo vyakuwemwo ibisigarira vy'abarundi bishwe mu mwaka w'1972. Ivyo binogo bakaba bavyeretswe na bamwe mu bagize umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR, bari barongowe n'icegera c'umukuru w'uwo mugwi Révérend Pasteur Clément-Noé NINZIZA. Urwo rugendo rw'abakenguzamateka rwari rurongowe n'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA, rukaba rwarangiriye ku mugwa mukuru wa komine n'intara ya Gitega, aho bari bagiye kuraba habitswe vy'imfatakibanza ivyo bisigarira vyavuye mu binogo vyo kuri iyo mitumba ya Mashitsi na Mutobo n'ibindi vyavuye ku mitumba ya Nyabunyovu no ku Ruvubu. Icegera c'uwurongoye umugwi CVR akaba yamenyesheje ko ivyo bisigarira ari vy'abantu 10,899 bagandaguwe muri uwo mwaka nyene w'1972. Imbere yo kurangiza ibikorwa vy'uwo munsi, icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka nyakubahwa Révérend Imana asanzwe avugira urwo rwego, yamenyesheje ko muri urwo rugendo bari bagiye kwirabira uko ibintu bimeze kugira ngo bereke abarundi ko habaye ubwicanyi bw'ihonyabwoko muri kahise. Yarongeye aratanga impanuro, zimwe muri zo zihamagarira abakoze ubwo bwicanyi gusaba ikigongwe, ababuze ababo nabo bagasabwa kwihangana. Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uri ku gikorwa cyo kuraba amabi yagiye ashikira igihugu cyacu cy'u Burundi uhereye mu myaka ya 60 kuduga gushika ndetse mbere gushika nko 1993 n'imyaka yakurikiye. Amabi yose yagiye araba ku gihugu cy'u Burundi. Inama Nkenguzamateka rero nk'urwego rw'igihugu mu bikorwa twagiye turakora twashigikiye cyane umugwi ukumenya ukuri no kurekuriranira. Niho bavyawo muri ko twatunganije amanama kugira ngo abantu bashobore kwiyugurura, bashobore kuvuga ivyo bazi. Turaca mu gihugu cyose mu ntara zose. Rero inyuma yaho umugwi waratanze icegeranyo cahugejeje. Turavuga duti ko batubwira yuko hariho ibinogo rusangi batayemwo abantu binyanyagiye mu gihugu. Nivyo bariko barafurura ivyo binogo bakuramwo ibisigarira. Abagize ibiro by'Inama Nkenguzamateka twaragiye turashika hamwe hamwe. Murazi ko dukorera ngaho Gitega. Aho Gitega rero ni hagati mu gihugu kandi naho nyene abarundi bahatikiriye si bake. Cyane 72 abarundi bahatikiriye ni benshi cyane. Ariho rero mwabonye twagiye Mashitsi, aho twabonye ibinogo 4, twagiye Mutobo, twabonye ikinogo. Ibinogo byose birimwo abarundi. Ico twomenya nuko bajya abantu bose bagandaguwe n'abarundi bene wacu. Kandi birababaje cyane. Abantu amajana indwi mu kinogo kimwe, murumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Twagiye rero kugira ngo tuhashike by'ukuri kaba karyo ko kumbure abakenguzamateka bamwe abakozi bo n'amakenguzamateka batashoboye gushika bariko barafurura ivyo binogo babone ibintu ko biri. Ntitubisome mu maraporo gusa mugabo tubone n'ingene vyagenze. Ni nakaryo kandi muna twagendanye n'abamenyesha makuru ko kwereka abarundi uko ibintu vyifashe vy'ukuri. Ndetse mbere ngaha cangira ko nsaba yuko ata murundi yohirahira ngo avuge yuko ivyashikirijwe n'umugwi w'igihugu ndetse mbere n'Inama Nshingamateka n'Nkenguzamateka zikoranye zikabishigikira yuko mu myaka 71-72 habaye ihonyabwoko ku bahutu mu Burundi, habaye ibyaha by'agahomera bunwa ku batutsi no kubatwa mu Burundi, ko atawoja ngaho ngo abavuga ngo sivyo, kuko ivyo tubona birateye ubwoba. Biganya twarabironse turashika ku kibuga tukabibona. None rero cyo ngira nti aya mabi twabayemwo tw'Inama Nkenguzamateka duhanura abarundi iki? Duhanura ko abarundi bose bobona yuko ari amabi
yahekuye Uburundi, abuhekura incabwenge, abuhekura abantu bari bakomeye mu iterambere. Ndetse uretse ko imiryango yahonye, uretse ko imiryango yabuze ababo, iyindi kangara, n'iterambere ku gihugu ryarasubiye inyuma cyane. Iyumvira abantu, abakozi ba leta, abigisha, abavuruzi, abadandaza, none abo onye bagaca bagandagurirwa icarimwe, umva igihugu cyo kwisununura gute? Ahubwo Uburundi twararamvye, kuba tugeze naho tugeze uno munsi. Hagira nti rero inyigisho jo duhaniye yahe, niko twebwe twese ahanye turabavyeyi. Kiyo cambere twokura muri ibi bintu turiko turabona, ni inyigisho duha abana bacu. Mbega abana bacu no munsi tubigisha iki? Harababuza ababo, bafise agatima kababaye. Mugo duhamagarira yuko bihangana bakanyingisha, kugira ngo uwo mubabaro ntuhave batwara mu caha nabo. Hari abamuka kubabikoze, nabo tuvuga duti nabo bakwiye kumva yuko abavyeyi babo babahemukiye, umuvyara guhemukira kaho tamutumye. Mugabo turatuhamagarira abarundi bose duti ivyo vyabaye vyarabaye. No munsi twubake Uburundi, abarundi bose mu mice yose mu bwoko bwose bumva yuko ari bene Burundi, kugira ngo ejo ivyo ntibize bisubire. Niyo nyigisho nyamukuru twahakura. Mwabonye rero ahanye habikitse bino bisigarira, ibi nibiri ngaho Gitega, hari biri zindi ntara za mu bumanuko bw'igihugu, mu buraruko bw'igihugu, mu burengero, mu buseruko, hose bisigarira biriyo. Turavye ingene bibitse, ntibitanga iteka bikwiye. Twongeye tukaraba, turagenda tukavuga ngo iki ni cibutso c'abagandaguye muri iki gihe. Iki ni cibutso c'abagandaguye muri iki gihe. Iki cibutso c'abagandaguye muri iki gihe. Aba barabahutu, aba barabatutsi, aba barabatwa. Uno munsi dukwiye byose kubirengera, kugira ngo habe icibutso kimwe c'abarundi bose bazize urwanko n'ubube gito bwa bene wabo. Dukwiye kandi gusaba yuko leta y'u Burundi yorondera uburyo bwo kubaka ububiko bumwe. Abo barundi bose, ibisigarira by'abarundi byose bikwa hamwe, byateguwe neza, kugira ngo ejo abana bacu, abuzukuru bacu bazoze barahagendera bavuga bati basogokuru kube gito bwabo nabamabi yabaye. None natwe twihangane, twirinde ntibizodushikire, ntibizoshikire n'abuzukuru bacu, ntibizoshikire n'abana bacu. Hagira rero nti umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wakoze kudutembereza kabitwereka, tubagira duti n'abandi n'iyindi migwi n'umusi yari Inama Nkenguzamateka n'indi migwi y'abarundi, imigwi y'ubundi buzi boyereka ko hajya ico ubwiwe n'ico ubonye sico kimwe, kugira ngo twese tubone ibintu kumwe, kandi twese twihe intumbero imwe yuko twokwirinda ibi bintu vyabaye ntivyo bisubire kuba mu gihugu cyacu Burundi.